Inyuma y'ifatwa ry'igisagara ca Bukavu, umunyamabanga mukuru waho ni Antonio Guterres yashimangiye ko atagikozwe hashobora kuvuka intambara y'akarere cyane cyane hagati y'ibihugu bitatu, u Rwanda, Kongo n'u Burundi. Nitwo kwibagira n'igihugu ca Uganda kuko naco catangaje ko kigiye kurungika abasirikare baco gufasha inyeshamba za M23. Muri aka kanya ibintu ntivyifashe neza na gato kuko impunzi ibihumbi n'ibihumbi by'abanyekongo bariko bambuka Rusizi berekeza mu gihugu c'u Burundi. Mu majambo ya Felix Tshisekedi yumvikanye avuga ko umwanya n'umwanya ashobora gutangaza intambara y'icese ku gihugu c'u Rwanda. Ati ngiye gukoranya inama rukokoma ndabe ko twotanguza intambara mu gihugu c'u Rwanda. Ati nimba no munsi cankwe ejo umwanya n'umwanya intambara irashobora gutangura. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, bon de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la chambre sera... Ikindi kandi nuko hari ubwoba bwinshi hagati y'abarundi n'abanyarwanda. Ministre Olivier Nduhungirehe yavuze ko ivyo Ndayishimiye yagize imisi avuga ku Rwanda rugiye gutera u Burundi atari byo, atahubwo n'u Burundi bwateguye kera gutera igihugu c'u Rwanda. Vyogenda gute mu gihe intambara y'akarere yo bitanguye? Ni ikihe gihugu co vyungukiramwo? Ni ikihe gihugu co bihomberamwo? Muri iyi video naguteguriye scenario uko vyogenda mu gihe intambara yo bitanguye. Muri iyi video naguteguriye scenario uko vyogenda mu gihe intambara y'akarere yo bitanguye. Vyose bitangura inyuma y'ifatwa rya Goma na Bukavu. Imbere yuko Bukavu ifatwa, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko ati mu gihe amakungu yokomeza kwica amatwi, u Burundi ntibuzorera amaboko. None inyuma y'ifatwa rya Bukavu, ivyo Evariste Ndayishimiye yatangaje ku Burundi butazokomeza kurera amaboko birashitse. U Burundi bukuye amaboko mu mpuzo, bwiyemeje kugira ico bukoze mu gukingira umutekano w'igihugu. Ku itariki imwe kwa gatatu umwaka wa 2025 ingabo ibihumbi 10 z'abarundi zijabutse Rusizi zinjira muri Kongo zijanywe no guhagarika M23 n'abasirikare b'u Rwanda abariko baprogressa berekeza Uvira ku irembo rya Bujumbura. Inyuma y'indwi imwe gusa ingabo z'u Burundi zasubije inyuma biboneka M23 n'abasirikare b'u Rwanda. Ariko u Rwanda rugizishavu byinshi, Paul Kagame ategetse gutera u Burundi. Mu masaha makeya indege z'igihugu c'u Rwanda zejeje kumijagira ibisasu ku makambi ya gisirikare yo mu Kayanza na Ngozi. Ibisagara bibiri vyo mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi bihanura bibe n'u Rwanda. Umukuru w'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo ku itegeko ry'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ahejeje guhamagaza ingabo zose z'igihugu, abahoze ku rugamba, abapolisi, imbonera kure n'abarundi bose yo bava bakagera guhaguruka bakagwanira igihugu. Mu masaha makeya indege z'intambara zivuye mu ikambi y'abaparakomandi Gitega ziragurutse zerekeza ku Kanyaru. Ibimodoka vya Burende vyo mu bwoko bwa WZ-551 biri ku mupaka wa Gasenyi Nemba, aho byatangiye kurungika amamisire ku birindiro by'abasirikare b'u Rwanda biri mu Bugesera. Inyuma y'indwi zibiri ku itariki 15 z'ukwa gatatu umwaka wa 2025 Felix Tshisekedi ahejeje gushikiza ijambo kuri televiziyo ko atangaje intambara ku gihugu c'u Rwanda. Ku munsi wakurikiye amashare y'igisirikare ca Kongo yinjiye mu gisagara ca Rubavu. Indege z'intambara z'abanyarwanda nazo zuzuye ibisagara vya Goma na Bukavu. Ku rundi ruhande ikirere c'u Rwanda cuzuye indege za drone kamikaze z'igisirikare ca Kongo, drone zaje ziva mu gihugu c'u Burusiya. Kuri iyi nshuro Tshisekedi yarahiye
kwategerezwa gufata Kigali yanyunyuje igihugu ciwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994. U Rwanda rwatatswe ku mpande zose, Uburundi na Kongo, ariko Uganda yanse kurera amaboko nayo ije gufasha inshuti yayo kuva kera. Museveni aje kurungika indege z'intambara zije gufasha kugwanya Kongo n'Uburundi. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu Kigali iri kwaka umuriro uri gusukwako na drone Shahed 136 z'abanyekongo zaje zituruka muri Iran. Ubwoba ni bwishi mu karere kuko birasa naho turi mu marembo y'intambara y'isi ya Afrika. Oni na Union Africaine bagerageza gusukamwe mabisi, ariko amazi yamaze kurenga inkombe. Urugamba hagati ya Kongo n'u Rwanda n'Uburundi rugenda rufata indi ntambwe. Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu b'Abanyarwanda, Abarundi n'Abanyekongo baramaze guhungira mu gihugu ca Tanzania. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 inama y'ubumwe bwa Afrika yarakoranye kugira barabe uko kibazo cokemuka, ariko nta cayivuyemo, ahubwo ibintu byakomeje kuba bibi kuko ku itariki 18 z'ukwa kane Tanzania na Angola nabo binjiye mu ntambara. Biyemeje gushigikira igihugu ca Kongo uhagarika Paul Kagame. Amashari ya Brende n'indege z'intambara karuhariwe ziri kwa avansa zerekeza i Kigali. Hari bihuha bivuga ko leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya bashobora kwivanga muri intambara. Uko biboneka ntitukiri mu ntambara y'akarere gusa, ni intambara ishobora gufata isi yose. Ibisagara vya Bukavu, Goma na Kisangani vyasambuwe na drone Bayraktar z'Abanyarwanda zikomoka mu gihugu ca Turukiya. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yakoranye maze bemeza gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda na Uganda. Ukwezi kwa gatanu kwaheze ibihugu vyose vyaragizwe ku ingaruka z'intambara. Ibihumbi birenga amajana 5 baramaze guhasiga ubuzima. Imipaka irapfunzwe, urudandazwa ruhuza akarere rwarahagaze. Igihugu ca Tanzania carengewe n'impunzi miliyoni n'imiliyoni zikomoka muri ibihugu bitatu. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu ONU yategetse ko intambara yohagarara. Hatunganje ibiganiro hagati ya Kagame na Tshisekedi. Aba bagabo bemeye guhura maze basinya amasezerano yo guhagarika intambara ku gitsure ca ONU. Igihugu ca Kongo casubiranye Bukavu na Goma. Habaye n'umwumvikano w'amahoro Mei 23 bashirwa mu nzego z'igisirikare ca Kongo. Iyi ntambara yarangiye ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Abari baravuye mu miryango yabo bamwe batangiye guhunguka, ariko ingaruka mbi ku bihugu byose ni nyinshi cyane. Ubukene, ibikorwa rusange byasambuwe, amashuri, amavuriro, amasoko y'amazi, umuyaga nkuba n'ibindi. Nta gihugu na kimwe cungukiye muri iyi ntambara uretse kuhahombera. Y'Abakongo nubwo yongeye gusubirana Goma na Bukavu, ariko nayo yahatakarije byinshi. Amasezerano yo mu kinyegero basinyiraniye n'Uburusiya kubijanye n'amabuye y'agaciro ngo bikunde bafashe mu ntambara. Ibi byose n'uruhombo ku gihugu. Nkuko duhejeje kubona muri scenario, intambara y'akarere yo konona ibintu byinshi ku bihugu byose. Nubwo babijeje bakomeza kwica amatwi, inzira y'ibiganiro niyo yonyine izoshikana ibi bihugu ku mahoro arama. Intambara nta nahamwe izogeze ibi bihugu uretse ubutunzi busanzwe butifashe neza. Iyi ntambara izoza gukuraho n'utwari duhari.